intwazangabo mu ntwaramiheto mu gisata c'abitegura kuba ibisongerezi by'intwazangabo mu ntwaramiheto hamwe n'igisata c'abasirikare bato bato. Imikangara izoba yifuza kuja muri urwo rwego imaze kwegeranya ibisabwa byose izoshobora kwiyandikishiriza mu bibanza vyateguwe bikurikira: mu ntara ya Buhumuza bazokwiyandikishiriza mu Ruyigi, Cankuzo na Muyinga. Intara ya Bujumbura ibibanza vyateguwe ni Mukaza, Bubanza, Cibitoke na Isare. Intara ya Burunga bazokwiyandikishiriza Bururi, Makamba, Rutana na Rumonge. Mu ntara ya Butanyerera bazokwiyandikishiriza Ingozi, Kirundo na Kayanza. Mu ntara ya Gitega bazokwiyandikishiriza Igitega, Muramvya, Mwaro na Karusi. Iyandikwa rizohora ritangura igihe c'isaha 2 z'igitondo gushika isaha 6 z'umutaga no kuva isaha 8 gushika isaha 11 z'umuhingamo mu bibanza vyateguriwe ico gikorwa twavuze aha hejuru, hisunzwe ikirangamisi gikurikira. Ku mikangara yitegurira kuba intwazangabo z'intwaramiheto ni kuva igenekerezo rya 29 Nyakanga uno mwaka wa 2025 gushika igenekerezo rya 11 Gitugutu umwaka wa 2025. Ku mikangara yitegurira kuja mu basirikare bato bato ni kuva igenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka wa 2025 gushika igenekerezo rya 8 Munyonyo umwaka wa 2025. Ku mikangara yitegurira kuja mu rwego rw'ibisongerezi by'intwazangabo mu ntwaramiheto ni kuva ku igenekerezo rya 17 Munyonyo gushika igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2025. Menya neza, imikangara izoba yiyandikishije mu rwego rw'intwazangabo izotegerezwa gutonda ku migwa mikuru y'intara ivukamwo ku igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka